Mwaramutse kuri main channel narakoze video ndiko ndasubiramo umugabo yaravuze ngo kuja muri Canada bisumba kuba umuganga canke kuba umushikiriangaji mu Burundi. Abantu bace bakora ama commentaire menshi cyane nagomba mere nk'uyadressinga, ariko icambere nkavuga nti ujya mugabo akora business ya immigration, jewe siyo nkora, nta muntu ko nabwira ngo ja muri Canada cyangwa nuzi wanje ndakujana muri Canada, ni observation ndiko ndakora. Ikindi wanashaka simba muri Canada gusa, nafashe yuko Canada yo bisa n'ibindi bihugu mu bintu vyinshi, ibihugu novuga ko biteye imbere ukuyemo kumbure ibihugu vyo muri Asia ugakuramo n'igihugu ca Amerika, Etats-Unis d'Amerique, kubera gifise system ya capitalisme. Ico ni kimwe nagomba kuvuga. Ikindi rero yavuze yakoresha ikintu bita probability no kuvuga birashoboka, amahirwe, so kuvuga ko ari guarantee, so ko ari lazima ubuzima bwawe buzogenda neza, nuko ko hari probability yuko ubuzima bwawe buzogenda neza, amahirwe, amachance aba menshi yuko ubuzima buzogenda neza. Ico ukamera nk'ugitahuye, naranabivuze niba umwe canke babiri bitagenze neza, ivyo ukavuga uti generalement muri rusangi bimeze uko, mugabo hari umwe babiri nzi vyagenze kuno kuno. Ico kintu cyama anecdote ndaje kugaruka ko vers la fin mu kurangiza. Ica kabiri gisa n'ico mubisanzwe bivana na buri muntu, kandi yukuragiranya kugeranya ibintu bitandukanye. Iyo uvuze umuntu w'umudoktere cyangwa umuntu w'umuministre, no kuvuga wafashe umuntu mu Burundi w'incabwenge afise amahirwe y'ukwiga karonka impamya bushobozi, ari kenshi na kenshi kugira ngo ube docteur canke ministre biba bisaba kandi kuri umuntu ukerebutse kwa, urana ko atari buri muntu ashobora kuba umu docteur cyangwa ministre. Rero niwe cumugeranya ni nka papa wanje atigeze yiga, ntiyazi gusoma no kwandika. Urumva ari kumujana muri Canada, nta kuntu uvuga ngo none ngo papa wanje ngo ari muri Canada ngo arima mu misigati ngo kandi ubuzima bwiwe wayo nabi gusuvya bw'umu docteur. Of course urumva icyo gihe wagirana abantu babiri batandukanye cyane gose, nukuraba kuri kugeranya umuntu umwe w'incabwenge n'ubundi w'incabwenge, umwe agacahitamo iyi choice undi agahitamo ijya choice, ibindi byose vyangana, atavuga ngo hitanye umuntu w'umunyagihugu. Birashoboka donc hari abanyagihugu benshi bagiye muri Canada, hanyuma urumva ubuzima ntivyoroshe ko wocushika ugira akazi keza, hari ubuzima buvuna umugongo muri Canada mu vy'ukuri, ku buryo utokwibaza ko boreka kuvura canke kuba ministre ngo uje gukora akazi kavuna umugongo. Ubwo burahari bwinshi muri ivyo bihugu. Kandi hari n'abantu bashima ubuzi bwiza gusumvya ubuzi buhemba. No kuvuga iki, cyane nk'abadame umubwiye uti ngo ndaguha akazi ko muri office wambaye ikanzu nziza nzoguhemba 50, canke uhitemo aka kazi k'ibihumbi 100 mugabo uzobura umuplombier wirigura ziburura amatwarete, yohitamo gukora kamwe ko mu biro k'ibihumbi 50. Abo bantu barahari ndabizi. Donc usanga bashira imbere icyo bita statut social, social status, gusumvya kumbure ico bavanyemo. Hanyuma icya gatatu nukuraba gihe cyo kunze kwita the bigger picture. Kenshi na kenshi agiye we wiraba, waravye abana bawe, hari gihe canke uraba umushahara, waravye uwo mushahara umunsi ugwaye utawuronse, wagiye kururaba niyo wamara gusaza niba pension izobe hagije. Hari ibintu vyinshi uteza kuraba, si ikintu kimwe gusa. Yavuze iyo abantu bavuze comparaison niho bakomaye imishahara gusa, imishahara yo amafaranga nta hantu henshi bakora amafaranga menshi, n'ibindi bintu ma avantage ari ruhande ubu ufise ugwaye ibintu nk'ivyo. Donc ivyo no kuraba bigger picture, not just wewe kuri iyi saha. Naravuze nk'abajya bahinde bagenda bagahangayika, generation ya mbere n'abashinwa, generation ya kabiri bakaca batangura gukira. Abona nkunze kuvuga ujya Sundar atwara Google na Nadella atwara n'ujya atwara sinzi izina kiwe, ujya atwara Microsoft. Donc urabona ko uravye big picture ushobora kubona avantage utari wabonye iyo waravye the small picture. Icya kane nabivuze nyene ibintu ayandi ma benefite, izindi nyungu atari iz'amafaranga nazivuze nyene, ivyuko ugwaye bakubungabunga, umutekano abarijya nawe atamuntu aguhohotera, ufise ikindi kibazo bakigutunganiriza neza, atamuntu akwirutse ko ibintu nk'ivyo.
peace of mind kujya kunti Burundi ubona umuntu yashobora kuba umushikiriangaji hanyuma bakamupfunga canke bakamugirira nabi umudoktere gutyo murankunze kuvyerekana basahabu n'abandi bajya babunyoni ubona donc ivyo bira ntushobora kwishira kwa amafaranga mugabo n'ikintu cyajuta ukuntu usinzira ukuntu uryama ukuntu upanga abana bawe vyo uzobasigira utinuba ko bazobigutwara ngo abana basigare mu kangaratete donc no kuraba ayandi ma benefits atari amafaranga ariko agufitiye akamaro we na famiye yawe kandi udashobora kugura n'uwo guha amafaranga menshi ukanamenya kandi ko nko mu Burundi kubera imishahara ari mitoyi kugira ngo burya buzima abugumizeho abu maintaining bw'umuntu ari smart ameze neza kenshi na kenshi acakora ibintu vy'amafraude canke ibintu bitari ethical ivyo navyo bituma udasinzira neza mu ijoro kandi bishobora kugutera ikibazo mu gihe bakugunduye canke hari umuntu mupfuye ikintu agaje gikoresha nko blackmailing burya basende defte dusanga bari trapped ahantu bazi bakonye ibintu n'umuntu atazobivuga azomfata ugasanga bamfashwe mpiri ivyo no kubimenya. Icya gatanu novuga ntuzeye ikiguha ni choices ufashe umuntu ari muri Canada muri Australia muri New Zealand muri United States abafise shwa nyinshi shwa ya mbere nuko mvuga abantu bafise ubwene gihugu sinavuze umuntu agiye gutembera cyangwa kwiga shwa ya mbere nuko ashoboye kugumayo iyo shwa we ntayo ufise uri mu Burundi burya kubera kuronka visa bigoye cyane iyo umaze gukura shwa kuvuga ngo nagiye muri Canada ntugiye ngo iroroshe hanyuma abafise shwa kugaruka mu Burundi donc ico kintu mu Burundi ariko aramujyana abantu banga Burundi hameze neza ushoboye kugaruka namo ndaguzibiya namo ndagufata ufise shwa yukuja mu kindi gihugu mu bisanzwe harimo abantu benshi bafise passport z'Inyamerika kuko ufise passport y'Abanyamerika y'Abakanada y'aba West iraguha ububasha kuja mu bihugu vyinshi ubwo rero harimo abantu benshi usanga baca bagenda mu kindi gihugu bakabayo ugiye muri za Vietnam Thailand Philippines Europe muri Eastern Europe Amerika Latine usanga abantu benshi b'Abakanadiye b'Abanyamerika meme France n'Abongereza bagenda kuri tayaringa gusazirayo kubera ubuzima ariho buzimbutse iyo shwa uyifise mugabo kumbure ko iri Burundi usanga kenshi na kenshi atabifaranga byinshi wabitse cyangwa pension atari niya ufise amazu n'ibindi ibintu bibazimbutse nivyo ufise iyo shwa imwe ndavuga ngo ugomba guhunga Burundi mugabo ndavuga kugira choices birafasha kugira choice it always helps uzikoresha zikoresha donc izo choices uzifise. Icya gatandatu nagomba kukaderesa umuntu avuze ngo ideni imodoka ideni ibikoresha ideni amadeni usanzwe n'abantu benshi n'umurimo mwitumo ushatse kugura ibintu bikiriritse washobora kugura ibintu cash kuza ku modoka je nta modoka nigira nshira mu ideni never ever imodoka za mbere natwara nagerageza gutwaza imodoka itarengeje umushahara w'ukwezi kubera agency nshobora gukora ukwezi kurenga ndiko ndakora imodoka ngendesha ikintu cy'igiporoporo nago igiporoporo nyene gishaje icyumba 2 nkagitwaza imyaka 5 imodoka ya mbere ya kabiri 6,000 ndetwaza imyaka 5 ubu naguze imeze nk'izimvye ko nafise famille nini ariko kandi nuko n'umushahara navuga ko ari utubutse mfise naho nabitse nabwo nakoresheje ideni birashoboka ko utajya mu ideni ku modoka kirazira kugura imodoka irengeye umushahara w'ukwezi w'amezi 3 that's too much anero uri hanze donc ku kwezi uhembwa nk'ibihumbi 5 ivyo bikwiye kugura imodoka uhembwa 3 ushobora kugura imodoka y'ibihumbi 3 etc. Okay. So ideni inzu nayo nyene ego baguha imyaka 30-35 mugasho kurira mu myaka 15 ufa kurondera umuntu mu advisor ukicara mu gukora ibiharuro ugafaranga usunzuka kanugayo nibo nacyo kiri importa kwikura kw'iryo deni ukaririya cyangwa ubona ko ayo mafaranga ushobora kwasha mu investment agaguha return nziza gusumvyiza ukashiramo ivyo birakuraba mugabo nta muntu agufata mu kanego ngo ku myaka 30 ushoboye kuronka cash uragura cash iki naco naraye Bujumbura umuntu wese arashobora kugura inzu cash ivyo ni abantu baranga Bujumbura abantu bakamaze kuri cash ni bangaye ko bagenza Bujumbura even bake cyane so no hanze niko kuko inzu zirazimvye uri mu muji mwiza usukuye biki n'ubwiteye kugura inzu zangenzi y'ibihumbi 300 you see ukene inzu y'amajana 3 ashobora kugenda ahantu in the middle of nowhere muri rural village mu gisagara mu kure y'imiji ugiye muri Amerika Canada ibihugu vyose ibihumbi 100 bishobora kugura inzu nziza canke ibaye mu gisagara kijyanye ne kitagiramo abantu benshi mugana ntantu benshi baje ku mpamvu tuzi so nayo ntuko kwiza ngo nje Vancouver nje Toronto nje New York nje San Francisco nje ndo inzu y'amajana n'ivyo ntibishoboka so donc ivyo uri kugura ya lifestyle gomba il faut payer pour ça iyo lifestyle ufise kamwe gomba kuyirihira n'ibisanzwe
usibye ko kandi hari n'abataba bafise n'amadini akaba mu nzu za leta kandi bakigumira mu bikaba birahagije. Hanyuma icompereza ko mwirinde guca mukoresha ama anecdote ntavuga ngo je ndazi umuntu ndafise akarorero burya burorero ugereranije n'abantu kenshi na kenshi abantu bavuga bafata muri rusangi in general ugafata nk'abantu 1000 ukarani bangahe bagize uko ni bangahe bagize uko cyo cyo utira conclusion nishobora ko abantu 1000 bose bimera kumwe vuga ngo mukagena muri Canada bose bazofita ubuzima butandukanye ryo cyo mu 1000 najyaye muri Canada ni bande dufate bafise bubatse inzu usanze ari abantu bashika 1900 bazinze uvuga uti 10-90% barubatse amazu aba 10% ntibubatse amazu mugabo ntucu ufata umwe muri abo batubatse amazu uvuga ngo rabanaka ntibishoboye umvuye yabaye umwe mu nkewa donc hamwe ntakuvuga ngo barundi bango hari abagarutse of course baragaruka pour des raisons twe tutamenya nk'umuntu afise abavyeyi bashaje bareka nje kubarera ivyo umenya gute nakubwira hari ubundi ahitamo bimwe nakubwira vya patriotisme n'akaroro cyangwa vy'icubaha ko jewe hagukora akazi kabi hariya no gukora akazi yaba kanyubaha nkafite umukozi wo mu gikoni ivyo bashobora kubishima hari n'ubuzima hari hirya bwanka kaza mundi bugakunda ça c'est possible mugana ngo kukubaza uraba ni bangahe par rapport abaje par rapport yabasigaye donc nukoresha ama anecdote ngo jewe naje nk'akarorero uwo Fabrice Manirakiza yahora aba muri Australia arahunguka kandi urabona ko ahagaze neza mugabo uharuye abantu barundi muri Australia n'abarundi basubiye inyuma usanga basubiye inyuma nka batanu abasigaye ari ibihumbi amajana ariko muri ibihumbi kumbesa amajana bomba ko iyo pourcentage y'abagarutse ari ntoyi cyane kujya tewo cyufatira ko naka ko yagarutse ico harabaho exception sinzi gituma abantu babigira kandi na mu introduction habaho exception kenshi turaba the general rule nuko abantu bajya muri Syria batasubiye inyuma okay mugabo harimo exceptions z'abantu babi batatu basubiye inyuma très normal ku kintu cyose voilà nico ndashaka kuvuga sino video ni yose iri kuri semerera mu munsi mwiza bye.